Mugabane w'iburayi na makuru dufise ni menshi ariko turaza kuyahera novuga ku nkino zariko zirakinwa mwijoro ryakeye ndetse no ku munsi wejo ku murango hakiri kare mwihiganwa ryo mu gihugu c'Ubutaliyano ukabona rero yuko match bobo bari bategekanyije novuga gukina ku munsi w'Imana ku ipasika ntibazikinye ahubwo kabaye akaryo yuko baca bazikina novuga ku munsi wejo wa mbere rero tubanze duce gatoyi mu Butaliyano tubamenyeshe ukungene ihiganwa ryabo ryari ko rirabandanya amace tugaruka ku nkino zitegekanije no munsi muri Premier League inkino ni nyinshi ndetse no ku munsi wejo mwibuke neza ndaza kubigaruka ko wanashima ku munsi rero wejo kuwa mbere hari anye mu Butaliyano ekipe ya hakiri kare Bologna yatsinze Salernitana ibitsindo 3 ku busa Sassuolo na Udinese baranganya kimwe ku kindi ekipe ya Cagliari bavuye banganya na Hellas Verona ibitsindo kimwe ku kindi ekipe ya Lecce na AS Roma nabo nyene batsindanye baranganje ubusa ku bundi Inter do Milan baratsinze ekipe ya Empoli ubu bitsindo bigera kuri 2 ku busa harimo igitsindo ca Federico Di Marco amazi misatsinda no Mutaliyana kina ku ruhande rw'ibubamfi nyuma ariko kandi yagitsindo ca Alexis Sanchez ku munota wa 87 nako 81 uno munyashiri byafashije Inter do Milan kubandanya biharurira inzira nziza yo gushika ku gikombe c'uno mwaka ukabona rero yuko bashize igihushanyo cy'amanota agera kuri 18 hagati yabo hamwe na ekipe ya AC Milan ibakurikira Inter do Milan amanota 79 kugeza ubunye mu nkino zigera kuri 30 ekipe ya AC Milan barabakurikira amanota 65 bako amanota 18 niyo abatandukanya Juventus do Turin n'aba gatatu bafise amanota 59 barakurikirwa hagufi na ekipe ya Bologna ya kane amanota 57 ekipe ya gatanu ni AS Roma bafise amanota 52 Atalanta Bergamo n'aba gatandatu amanota 50 ababindwi ni Lazio Roma bafise amanota 46 abo 8 ni Napoli bafise amanota 45 ekipe y'icenda ni Torino bafise amanota 48 ekipe ya 10 ni Fiorentina bafise amanota 43 ekipe ya Monza ni ya 11 bafise amanota 42 12 ni Genoa bafise amanota 35 mu kibanza ca 13 ni Lecce bafise amanota 29 ikibanza ca 14 ni ekipe ya Udinese bafise amanota 28 ekipe ya Hellas Verona ni ya 15 bafise amanota 27 bayanganya na Cagliari ya 16 hama ya 17 ni Frosinone basa amanota 25 ekipe iri mu murongo utukura bwa mbere ni ekipe ya Empoli kibanza ca 18 amanota 25 niyo bafise ekipe ya Sassuolo bafise amanota ni 19 bafise amanota 28 ama ekipe ya Salernitana ya 20 irahereza bafise amanota 18 yonyene yarakorotse icicaro ku bwanje hari anye ufise ibitsindo byinshi gusumba abandi ni Lautaro Martinez umunya Argentina afise ibitsindo 23 ni wa Inter do Milan hama witwa Dusan Vlahovic ni wa kabiri mu bitsindo byinshi wa Juventus do Turin afise ibitsindo 15 witwa Paulo Dybala wa AS Roma umunya Argentina nawe afise ibitsindo 12 ekipe satira gusumba izindi ni Inter do Milan igeze ku bitsindo 73 hama izibira cyane gose gusumba yindi ni Inter do Milan nyene kuko imaze kwinjizwa ibitsindo bigera kuri 14 byonyene gusa mu Butaliyano rero murumva ko bariko bakina inkino nako indwigira ya 30 murumva neza yuko inkino bazigenze bazogaruka ku munsi wa gatanu bakina bugurura umunsi ugira 31 w'ihiganwa nuko byifashe hariya mu Butaliyano tugaruka rero ku nkino zitegekanije no munsi nuko novuga hari anye muri
Coupe de France no munsi hari urukino rumwe hagati ya Olympique Lyonnais na Valenciennes ruza gutangura saa 2:45. Kabona rero Coupe de France ko bakibandanya imikino yabo kuri kwamye bageze muri kimwe cya kabiri gishiri cya nyuma Coupe de France. No munsi Lyon iraza gukina na Valenciennes mu cicaro cya kabiri. Hama ku munsi wejo Paris Saint-Germain barafise match na equipe ya Stade Rennais saa 3:10 rero nuko vyifashe muri kimwe cya kabiri cya Coupe de France uno munsi mu Bufaransa. Imbere yuko twerekeza novuga hariya muri mu Bwongereza nabo nyene baza kuba bagaruka ku rukino ku nkino bategekanyije novuga uno munsi nuko mu Budagi nabo nyene bafise novuga match canke bari urukino rumwe rutegekanje mu Budagi ni kimwe cya kabiri nabo nyene cy'igikombe cya Coupe d'Allemagne hagati ya Saarbrück equipe yo mu byicaro bitoyi hariya mu cya kabiri. Saarbrück baraza gukina uno munsi na Kaiserslautern kipe yitwa Kaiserslautern niyo ifise urukino na Saarbrück uno munsi. Ku munsi wejo Bayer Leverkusen bazokina na Düsseldorf tuzogaruka ko kuri no match tuzoyigaruka ko ejo. Ariko no muri Coppa Italia canke mu Butaliyano hari yanye gikombe c'abataliyano Coupe d'Italie canke Coppa Italia ni Coppa Italia. Equipe ya Juventus tire baza kukina na Lazio de Rome inyuma yaho muri weekend bariko barakina mu higanwa. Lazio de Rome itsinde gitsindo kimwe ku busa ku giwa cabo. Ari no munsi ni Juve iza kwakira Lazio de Rome baraza guca gahigo canke baraza kwihora biraza kugenda gute. Juve bigaragara ko ikirasubira inyuma biraza kuba biyorohera guhangana na Lazio de Rome yabasumbije muri weekend. Nivyo kurindiriye cy'isaha 3 uno munsi ariko ejo Fiorentina bazokina na Atalanta Bergamo muri Coppa Italia nyene no kurindira naho nyene izi match kizovamwo. Reka tugaruke rero muri English Premier League canke mu higanwa rikuru ryo mu Bwongereza. Ubona rero yuko hambavu yaho bariko barakina muri weekend ndwigira ya 30 no munsi baraza kuba binjiye mu ndwi igira 31 mu ndwi igira 31 equipe ya Newcastle United Magpies baraza kuba bakira The Toffees Everton haza bari gihe cy'isaha 2:30 ku kibuga cha St James Park. No musi izo saha nyene Nottingham Forest abanyeshamba baraza kuba bakira equipe ya Fulham equipe yo mu muji wa Londres. Ariko kandi Bournemouth saa 2:45 baraza kwakira equipe ya Crystal Palace. Match zirahari izo saha nyene. Burnley imenyerezwa n'uwitwa uno mubirigi amenyereza equipe ya Burnley ni umubirigi cenda mu garuka ko gato ariko Burnley baraza kwakira Wolverhampton. Numubirigi kwa Vincent Kompany amazimisi ariko yitwara neza cangaruka ku biharuro vyiwe gatoyi. Amazimisi novuga ariko yitwara neza Vincent Kompany na equipe yiwe baraza kwakira Wolverhampton. Ariko kandi saa 3:15 match mbona yuko izobiyoboye no munsi aba hagati novuga yaba abanyamuji ku banyamuji nyene ni aba imigwi ibiri Londres hagati ya West Ham United muri area yababaje Tottenham Hotspur no munsi babasanze muhira hari yanye kubwa cha Tottenham Hotspur Stadium. No munsi bazoba bari ku kibuga cyawo cha Stade Olympique de Londres biraza kugenda gute.
Bo kuri Newcastle kuri Newcastle match Newcastle na Everton ni match ugiye kuraba itazoba nayo nyene yoroshe namba. Newcastle ivuye gukina match complètement folle, match novuga itari isanzwe novuga muri weekend, match batsinze ino equipe yande ni Newcastle yari kwitana mu mitwe na West Ham United. Yari kwitana mu mitwe na West Ham United. Newcastle itsinda West Ham United bitsindo 4-3 bavuye inyuma, kuko bagiye kuruka ari bitsindo 2-1. Hama West Ham baza bashiramo ica gatatu bavuye kuruhuka bitsindo 3-1. Guhera ku munota wa 77 niho Newcastle yatanguye kugombora irashiramo ica kabiri, hama iratsinda ica gatatu gushikirana uvuga ishikira intsinzi. Ntivyari byoroshe rero kuri Newcastle mu gutahukana intsinzi novuga yo ku munsi wa gatandatu, ariko byo kuri barayishitseko. Ugiye no kuraba novuga ku musaruro ni migwi yari kurikirana nibwo byari biri uko onye. Newcastle no munsi raza kwakira Everton iri mu kibanza ca 16, Newcastle iri mu kibanza ca 8, Everton mu kibanza ca 16. Everton maze match zitanu zose muri Premier League batabona amanota 3. Noneho bigiye kuba nabi kuri Everton kuko inkino zitatu zose bagiye batsindwa zikurikirana. Baratsinzwe na West Ham 3-1, baratsindwa na Manchester United 2-0. Jo bundi batsinzwe na equipe ya Bournemouth bitsindo 2-1. Rero equipe imenyereza na Sandhausen ino menyereza bona ko ageramiwe equipe isumba amanota agera kuri 2 yonye nako